Shalom shalom. Shalom. Twifuza kubasangiza ijambo rito mugabo ry'ubushobozi, urukundo rw'Imana. Amen. Tugiye kwishimikiza amajambo dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohani igice cyaho ca 3 ku murongo wa 16. Aho hasomeka hati kuko urukundo Imana yakunze abari mwese, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. amen. Hari ibihe kenshi twisangamo mu buzima, tugasanga bamwe twita abagenzi ba hafi, inshuti za hafi, mbere n'imiryango, tugasanga baraduhemukiye kuryo bw'uko tugendana ibikomere mu mitima. Twa tugufitiye inkuru y'umuntu w'umwizigirwa cyane yitwa Kristo Yesu, umwami w'abami. Ijambo ry'Imana mu cete ca 2 ca Timoteyo igice ca 2 umurongo wa 13 havuga ngo naho twebwe tutoba bizigirwa, we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika, ntiyigera ahindagurika na rimwe. turaguteye intege wowe ushobora kuba waraciye mu bihe aho usanga abantu bose bari hafi yawe baraguhemukiye. Garukana umutima wawe, ushira ibyizigiro byawe muri Kristo Yesu, azokuzuza amahoro n'umunezero mu mutima wawe. Imana iguhezagire rwose. Amen, amen, amen.